ngo indwi zibiri zirarangiye bakuwe mu zo bari bapanze n'umwuzurira w'amazi yabateye, ariko ngo naho haheze ikiringo kingana gutyo kose nta mugira neza n'umwe arashika aho babaye baritiza ngo abagarukireko mu buzima butoroshe barimo. Ivyo nibishikirizwa n'abanyagihugu bo mu Kajaga batesheje izo bari bapanze n'umwuzurira, ubu bakaba bimukiye muri Kinyinya Kajaga kwibarabara rija mu Gatumba hafi y'umweha wa Kajaga. Uno munsi dukwije indwi zibiri aho inzara igomba kutwica, nta n'ikintu twakuye mu nzu, amazi yaduteye duca tuza ngaha. Ngo kuva bahashitse babayeho mu buzima butoroshe kuko batagira icepfo n'ica ruguru nk'uko twavyiboneye, bakaba ata mahema, ivyo bifuka n'ivyo bisasira bafise, eka ndetse ngo n'amazi yo kunywa hamwe n'utuzu twa sugumwe ngo ntibagira namba. Twebwe tubayeho nabi, twebwe raba nta mahema dufise, abana bari mu kwicwa n'inzara, imirima yaratwawe, nta kintu na kimwe twarokoye, amasafuriya, amasahani, impuzu, aha twambaye ukunyene nta kintu na kimwe dufise. Abo banyagihugu babandanya bavuga ko batagira iyo baja niyo bava, ndetse ngo baratangaje cane n'ijambo ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange, aho yavuga ko abari bapanze ahatewe n'umwuzurira boja gupanga ahandi. Ku bwabo bakavuga ko aho bakura utubafasha naho nyene hatwawe, kuko ngo benshi muri bo bari basanzwe ari abarimyi, vyongeye ngo n'amavanse yabo abo bari bapangiye ntayo babasubije, ivyo bigatuma badashobora kuronka ayandi yo gupanga ahandi. Bene impangu nabo baciye aharabupangaye, bene impangu nabo baciye babatwara mu marambi. Rero no twumvise ijambo umushikiranganje yavuze ko abapangayi bogenda gupanga ahandi, ariko byaraduteye n'ubwoba kuko twasanze nimba uyu munsi abapangayi bari ari abarundi, tubona ko umenga baba barabarobanuye, kuko nimba umupangayi apanze arapanze ariko kandi arinjiriza leta, kuko ujya afise inzu nimba bamuhaye bamuhaye amafaranga aratanga ikori rikaba rizananye kuri wa mupangayi. N'umupangayi rero barakwiye kumenya ko ari umuntu. Nimba yaravuze yuko abapangayi bokongera bakajya gupanga vyari ivyo, ariko rero impungenge n'ingorane zihari ngizi. Icyambere twari dupanze ariko tufiseyo amavase y'amezi 3 kugira ngo twongere turonka yandi mavase y'amezi 3, umva ko bitoroshe. Ngiyo rero inzitizi ituma tuzoguma ngaha gushika. Abo banyagihugu bagasaba leta n'abandi bagira neza kubagarukirako mu kubaronsa ivyo bafungura, ivyo bifuka, amazi ndetse n'utuzu twa sugumwe, kugira ngo ikibazo cabo naco gitore umuti urama, ndetse banashobore kuva muri ako gahinga. Bagasaba ko boronswa amafaranga yo kuja gukota ahandi. Saba yuko mwodusikako bakadusikako, bakaduha nk'ico twipfuka, bakaduha n'utwo tugira twubakisha akazu, n'utwo kurya. Nabankubu uyabana buca bagwara kwasi kubera batagira ivyo bafungura, ega natwebwe nyene batamakazi murazi ko dusigaye tumeze nk'abana. Twebwe ubuye nta hantu tokura amahera na hamwe, aho twahora duca ibiraka hose haratwaye, imirima yose yaratwawe. Rero twosaba ko mwodufasha kugira twongere turonke uburyo bwo gupanga. Twamenyesha ko ico kibanza kirimo imiryango yaba mu 260. Abo bose akaba ari abari bapanze mu makartier yatewe n'amazi mu Kajaga muri zone Rukaramu, komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura.